umuntu agasaba indirimbo canke ari abantu babiri canke batatu bagasaba ururirimbo atari korale mugabo imbere y'ukuririmbo kumva bavuze ngo murumviriza amajambo ntimwumviriza amajwi gaca wumva ivyo bintu ntivyumvikana urinze usaba guhagarara imbere y'abandi nk'umuririmbyi ukwiye kuba ivyo vyose bigize uburirimbyi urekurira abantu ngo bavyumvirize kuko nimba ugomba ko bumva amajambo abavuga butumwa niho baba biteguye guhava bavuga amajambo mugabo wewe uhagaze nk'umuririmbyi Yesu ndaci bukumusi mwiza nakwe mereyeko kwari wewe mana yanje nivyo nezererwa cane bakamenya ko nta muntu akura atabaye ugwaruka bajya n'abantu bategurwa hanyuma ico ugomba kuzobabonamwo ejo haza kiba cavuye mu wabateguye dusubiza amaso inyuma tubona ibihe vya kahise biduhe kukwizera mukiza maze twame twiteze ibyo uzokora ukurunganwe ruzogenda rurundi ikaze bakunze ba Barnes Burundi nkuko mubimenyereye ni Jihare Sabumuremyi mu kiganiro kahise k'ishengero n'umuziki no musi udasanzwe twari turindiranye igishika turabatumira rero aho muherereye hirya no hino kugira ngo mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu vya Barnes Burundi no musi rero dufise umutumire adasanzwe twe tumaze igihe kitari gito by'ukuri twifuza gukorana nawe ikaze mushobora kutwidondora murakoze cyane kuduha ikaze ku mazina yitwa Pasteur BARAKAMFITIYE Léopold nkaba ndumupapa nubatse ndafise umudamu n'abana 6 hanyuma nkaba ndumurongozi w'ishengero rya Emmanuel mu Kigobe aho bita kwa Johnson yego sinzi ko ari birengeye ivyo murakoze cyane no byukuri ibitari bike mwashoboye kubitubwira tumva ko n'Imana yabahezagije ibibondo iragahezagirwa rero nkuko twabibamenyesheje ni kiganiro kahise k'ishengero no guhimbaza Imana araza kudufasha ku kijanye n'umuziki n'indirimbo ingene byatanguye ngaha mu Burundi nibaza ko aza kudufasha mushobora kudufasha mukatubwira ingene umuziki n'indirimbo byatanguye gukoreshwa mu ishengero murakoze umuziki n'indirimbo mu ishengero nk'uko ari cyo kibazo mutubajije mu ishengero ry'i Burundi ico kibazo sinshobora kucishura ko neza kuko jewe ndashobora kuvuga kuva nkijijwe ivyo nabonye ku muziki kandi no mu karere nsanzwe mbamwo kuko umuziki mu ishengero ry'i Burundi urashobora kuba utateye imbere cyane mugabo urafise ingene wavuzwa ku rwego rw'igihugu ufatiye ku ivugabutumwa ryazanwe n'abamissionnaire ahantu bagiye barashikira uza gusanga ariho batanguye kumenya umuziki atari uwo kuvuza izi musique moderne gusa mugabo batanguye kuvyiga ibintu by'amasolfège bakamenya kuririmbira ku manota aho rero mu bigo bagiye bashikiramwo mu ntara zitandukanye uza gusanga ariho batanguye kumenya cyane mugabo nabo nyene bakavuza canke bakaririmba ibijanye n'ivyo abamissionnaire babigisha mugabo
kuri ico kibazo mumbajije ndumva umengo novuga cane ivyo mu karere nari mbayemwo aho nakiririye umwami Yesu nkabona ivyo nabonye, ariko ubundi sinoca mvuga muri rusangi ku rwego rw'igihugu ngo umuziki watanguye gutya uduga gutya, aho noba mbeshe. Mugabo ndashobora kuvuga ivyo nakiriye umwami Yesu, amashengero narimwo, ishengero narimwo, n'amashengero yarahakikuje. Yari ishengero irihe? Jewe nakiriye umwami Yesu mu mwaka wa 77, 1977 muri Eglise Methodiste Libre. Naho nakiriye umwami Yesu, ivy'ingene bavuze umuziki ico gihe ngira ngo naho nohera kuvuga ivyo nabona. Imbere yuko utubwira ingene ivyo vy'umuziki byatanguye naho wahora, wodushingira intahe gatoyi mu majambo makeya ingene wahuye n'umwami Yesu. Murakoze cyane. Kugira ngo duhure n'umwami Yesu muri uwo mwaka nahejeje kubabarira, jewe ubutumwa bwiza nabwumvise bunsanze muhira, kuko abavuga ubutumwa inzu ku yindi ntibitanguye uno munsi. Hariho abamye bafise ishaka ryo kuvuga ubutumwa inzu ku yindi. Hari abanyeshure biga kuri ETS Kamenge, nibo babana natwe hagufi, barafise imiryango yabo y'abakongomani twabana mu Gihosha. Uno munsi ni mu Gihosha nyene niho mvuka, kandi ni naho badusangije ubutumwa bwiza. Urabona bava mu Kamenge kuri ETS ni hari kure yaho tuba. Ubwo rero baza bavuga ubutumwa bwiza. Hanyuma uwo bari batumbereye cyane yari mama, kuko yari afise ingene afise ibibazo byinshi bijanye n'indwara bifatiye kuri ibi vya kahise, aho wasanga abantu bagwara ibintu vy'amadayimoni. Rero yari yabatumye ko ngo baze kumusengera, kandi barabikora. Mugabo urazi abakozi b'Imana ntibashobora guturira ibintu vy'ibigirwamana batabanje kubwira umuntu ubutumwa bwiza. Mu kuvuga ubutumwa bwiza babubwira mama, twahavuye dusanga natwe twashikiriwe, kandi uko babuvuga niko twumva ko ari ubw'ukuri. Nkanje kuko nari mfise umutima woroshe kurondera Imana no gukunda Imana. Kurondera Imana gute? Mama yari umukatolika, yari umuntu asanzwe ashinzwe amabanga amwe mu ishengero rya Katolika, yari muri bamwe bita abareligio. Mugabo umwanya muremure ameze nk'ugowe, rero urumva niho yarondera abamubwira ubutumwa bwiza. Natwe dusanga twashikiriwe gutyo. Ndabwumvise nkumva ubwo bavugana ubutumwa bwiza bw'amahoro, nkumva naje naho nsenga muri iryo shengero byinshi bariko baravuga naho babibwira mama, numva umengo na jewe birandaba. Nagerageza kubahunga kugira ngo sindavyumve, kuko uko ndavyumva numva binjumita mu mutima, nkagerageza kubahunga kugira ngo bireke kumbabaza. Mugabo Imana irondera umuntu, nahavuye nsanga biba ngombwa kuko nkunda mama, baje tukabana nabo, numva ubutumwa bwiza burankoze ko mpitamwo kwihana muri iyo nzira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977. Murakoze cyane ku ntahe. Imana yarakoze kubabyara ubwa kabiri ikabaha agakiza. Rero mwotwiganira rero aho mwari muherereye muri Methodiste Libre, umuziki waciye utangura gute n'indirimbo? Ego. Ico gihe urumva ko abo bavuga ubutumwa badusanga muhira, twaririmba indirimbo zijya zisanzwe za okovu y'igiswahili, kuko bari abantu b'abakongomani ntibanavuga indirimbo ziza kantike y'ikirundi zihimbaza Imana z'ikirundi dusanzwe zizwi zikoreshwa mu mashengero menshi. Indirimbo bakoresha rero zari izo. N'igihe batweretse ishengero dutegerezwa kwinjiramo ari ryo rya Methodiste Libre ahantu mu Gishingano,
mu rusengero rero bakoresha indirimbo zo guhimbaza bakoresheje indirimbo nyinshi za okovu kuko yari amashengero arongowe n'abakongomani. Indirimbo za okovu tugaca dukoresha ingoma isanzwe, hari ingoma zivuzwa mu buhinga bwabo kandi wasanga biryoshe cyane, niryo ryari ryo himbaza, niko twatazira Imana mu bisanzwe. Iyo haje nk'abapasteur b'abarundi baraturirimbisha n'indirimbo za kantike y'ikirundi, nazo nyene umuziki wari uhari, yari ingoma isanzwe, nta gitare, nta kintu na kimwe kivuga irindi jwi uretse ingoma gusa. Nuko byari bimeze. Ingoma isanzwe izi tubona bahora bakoresha no mu birori ngaha mu gihugu cacu. Kwizo ndirimbo rero mwaririmba, mwatubwiye ko mwakoresha kovu n'amakantike y'ikirundi. Apare yizo oye nta zindi ndirimbo mwakoresha? Mu by'ukuri izindi ndirimbo, hariho indirimbo z'amatazirano nazo nyene wasanga zitagwiriye, harimo indirimbo nke izi bitango n'amakorasi, mugabo ntizafata umwanya munini. Inyinshi twaririmba zari indirimbo zo mu bitabo, ibyo nababariye okovu nyinshi na kantike nke. Nuko byari bimeze. Murakoze cyane. Turumva ko baririmba amakorasi. Ayo makorasi mwayandika gute kugira muyashireho mwisungiki? Wasanga ari amajambo atoranijwe, twebwe si twe twayandika. Ndavuga ngo abo bari basanzwe ari inzobere bari baratwitangiye, zimwe hari aho twazumviriza mu radio nk'indirimbo ziririmbwa muri radio y'Abatanzania, ahandi iziririmbwa muri Kongo nyene. Ntabwo tuvuga ngo hari abahanzi b'amakorasi y'ikirundi kuko menshi wasanga ari ay'igiswahili nyene, nk'uko navuze ko abaturongora bari batwitangiye imbere benshi bari abakongomani. Si twe twazihinga canke kugira ngo tuzitegure. Simpava nishura ku kibazo rero ngo twazikora gute kuko ntitwari mu bantu bazikora. Murakoze cyane. Turabona mu ishengero haravuka imigwi, amakorale n'ibindi. Ni gute aho wari uherereye iyo migwi yavutse hatangura kubaho amakorale, imigwi yo guhimbaza no gutazira? Ico ni ikibazo ciza kandi ico ndahava ndacishura kuko aho nanje niho natanguriye ibintu byo gutegura indirimbo mu makorale. Urabona indirimbo z'amakorale ni indirimbo zivuga butumwa. Kwandika indirimbo zivuga butumwa rero uko bisanzwe bikorwa n'ubu, umuntu arasoma ijambo ry'Imana akaribona, hanyuma akandika ingene ryoshikirizwa abantu mu buryo bwo kuririmba. Mugabo ubundi ni Bibiliya umuntu ategura gute ahava ashikiriza ijambo ry'Imana abamwumviriza abicishije mu ndirimbo, akababwira ubutumwa bwiza abicishije mu buryo bwo kuririmba. Kwandika rero umuntu yarandika, hari aho twandika twisunze uko Bibiliya ivuga, hanyuma ugacurondera indunduro y'iciyumviro washatse ko abantu batahana. Kuvuga waragira ico bita introduction, kuvuga intangamarara y'ubutumwa ugomba uvuge, hanyuma ukerekana umutumba wabwo, aho usigura ico ushaka kubwira abantu, hanyuma ugaca urondera n'indunduro n'ijambo nyamukuru abantu batahana rigomba gusigura ivyo wari washatse kubashikiriza. Ivyo rero natwe twarabikoze, dutangura kuririmba indirimbo zivuga butumwa mu Kirundi duteguye, hanyuma tugenda turatera imbere gutyo.
mu nyuma niho twahavuye tuva mu byo kuvuza ingoma isanzwe tutangura kurondera gukoresha gitari za fabrication locale, kuko gitari ciza nk'ibi aya ma acoustique mubona hari ntivyari vyoroshe kuyironka utayizaniwe n'umuzungu mu missionnaire ashobora kuba yayivanye buraya. Mugabo abanyafrika canke abarundi mu karere twarimwo canke tubamwo hariho abatanguye kuvyigana rero bakabikora kandi bikavuga mu buryo bushobora guhimbaza Imana. Twagiye turatera imbere buke buke rero gushika aho dushika kuronka ibitari bimeze neza, mugabo mu ntango nuko byari bimeze. Bakunzi ba Brightness Burundi, murumva yuko batwitangiye imbere kugira bashobore kwandika indirimbo, nuko babanza gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma Imana ibaganirije mu ijambo ryayo baraheza rero bakwiyumvira bakandika indirimbo, ndetse bakagira introduction, hanyuma intimatima kugira umuntu yumve by'ukuri iciyumviro nyamukuru gisanzwe kiri mu ndirimbo. Hanyuma ikindi aratubwiye kandi yuko baririmba indirimbo zivuga butumwa. Mwodufasha iyo muvuze indirimbo zivuga butumwa, mukadufasha ku umuntu yotahura iki uvuze indirimbo zivuga butumwa? Indirimbo zivuga butumwa ni ijambo ry'Imana usoma, ho gufata Bibiliya ngo usigure nk'abavuga butumwa. Wewe wiyumvira ingene uza gushikiriza ubwo butumwa bwiza usomye mu ijambo, kuko utabukuye mu ijambo uba uriko uravuga ivy'iwawe ntibuba ari ubutumwa, kuko ubutumwa dufise ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana usoma hanyuma ukiyumvira ingene worishikiriza abantu, mugabo biciye mu kuririmba. Umuntu akumviriza ijwi, akumviriza amajambo, muri uko kuryoherererwa amajwi birashobora gukora ku mutima wiwe, hanyuma ugaca uheraheza uvuze iciyumviro nyamukuru hava atahana, arico citwa indunduro. Nivyo ni ijambo ry'Imana. Ngomvye kwishura ku kibazo canyu mumbajije mu buryo burashe, ni ijambo ry'Imana usoma hanyuma ukaritegura muri vya bice bitatu navuga, hanyuma ukarishira mwijwi kugira ngo abantu kumbure ntibibarambire kuvyumva, akanezererwa umuziki, akanezererwa ijwi, mugabo rikamushikana kuco wagomba kumushikiriza nk'umwigisha, mugabo yabicishije muri ubwo buryo bw'umuziki. Abanyamuziki barimvye namwe banditse, murumva by'ukuri yuko aho hambere ico baririmba ni Bibiliya, niyo baririmba, kurya umuvuga butumwa tora Bibiliya akigisha ijambo ry'Imana akavuga ubutumwa. Abaririmbyi nabo babikoresha mu kubishira mwijwi no mu muziki, hanyuma abantu bakumva message canke ubutumwa buri muri iyo ndirimbo. Ndafise kandi kabatsi. Mwebwe rero mwarabaye mu migwi y'abaririmbyi. Ego cyane. N'ubu ndacari mu mugwi w'abaririmbyi. Turabona hariho indirimbo za kantike y'ikirundi na okovu. Ikintu cambere catanguye kugusunikira kuririmba kumva woba mu mugwi w'abaririmbyi niki? Mu bisanzwe abantu, kuko nakijijwe mfise imyaka mike cyane, yari nk'imyaka ishika 15, kandi kuri iyo myaka urazi kugwaruka rwo muri iyo imyaka y'ubuyabaga, abadolescent n'abantu bakunda kuryoherwa n'ibintu bita kuririmba. Nanje navyisanzemwo nk'uko ubona ugwaruka rwinshi n'ubu kuri iyo myaka usanga banezerwa n'indirimbo. Icanezereje rero urumva ni cari kihasanzwe kigize umuntu w'umuyabaga arakunda kuririmba. Mugabo noneho urumva uko kuririmba kuvanze nuko nakiriye umwami Yesu, narumva ko guhimbaza Imana no kurondera uburyo bwose no yihimbaza ngo biyinezereze, mugabo nanje bimfashe ku myaka yanje. Niyo mvo nasanze ndabirimwo, bica birangyohera, nca numva umunezero ko kuririmba murazi ko ari birimwo ibanga rikomeye.
mugabo naho abandi bose banezerwa mugabo gwarukana rwo muri iyo myaka murazi ko runezerwa kurusha abandi nabyisanzemwo rero mfatiye no ku myaka nari mfise. urakoze cyane nkebure rero ugwaruka rufise imyaka 15 ntimutinye kuririmba ntimutinye kwinjira mu makora kugira ngo muririmbe ariko ico mwomenya nta kindi mukwiye kuririmba ni Bibiliya kuko umutamana twiganiye ko bobo niyo myaka yabo nta kindi baririmba Bibiliya. Namwe rero turababwira ntimwitinye kwinjira ariko mumenye yuko Imana ibahamagarira nuko mworirimba Bibiliya. Woshobora kudufasha ukatubwira utanguye kuririmba niyihe ndirimbo yakuryoheye kandi nubikukuryohera gose? Ni nyinshi turabizi, indirimbo ni nyinshi, ugavuga ati iyi ndirimbo jewe irankora ku mutima kabisa. Bon, indirimbo hari indirimbo zaririmbwe mu yandi majambo twovuga ko ari indirimbo ziri international ziririmbwa ku rwego mpuzamakungu. Izi ndirimbo za okovu, indirimbo za kantike, murabona ko hariho indirimbo abantu bazana bashoboye gutegura mu buryo bwabo. Mugabo izi ndirimbo ziravye ni indirimbo zaririmbwe n'abantu bari mu ibanga ry'Imana, kandi urabona kuva ziririmbwa haheze imyaka myinshi. Hari zaririmbwe ku kinjana ca 18, 19, mugabo n'ubu zitarata akanovera kazo. Uravye ingene zanditse ugaca ukurikirana kurondera ni bande bazanditse, uraza kubona bari abantu by'ukuri bakijijwe barongorwa na mpwemu yera, kuko n'ubu ntizirata agaciro n'akanovera kazo. Gusa birababaje muri iki gihe aho usanga umengo indirimbo za kantike zisa n'iziriko ziribagiranwa mu mashengero, indirimbo za okovu. Ugwaruka ruhari uno munsi rurashobora kuba rwumviriza indirimbo zitandukanye z'ibi bihugu bidukikuje, indirimbo zigezweho, mugabo ugasanga kantike mu mashengero menshi ntibakizikoresha. Na kantike zigiswa okovu zigiswahili ntizikiririmbwa. Mugabo birababaje, mugabo twebwe nk'abatama bariko baragera turiko twibaza tuti ejo hazoza izi ndirimbo zirashobora kwibagirana. Mbega abantu b'abahanzi canke b'abanyamuziki ntibashobora kuzimoderniza bagapfuma bazivuza mu muziki mu buryo zivuzwa hanyuma abantu bakaryoherwa. Mwishengero ndimwe ubu n'urugamba ndimwo kugira ngo vy'ukuri izo ndirimbo ntizibagiranwe, kugira ngo abantu bazishire mu buhinga bwa none mugabo abantu baziririmbe. Ico kintu nibaza vy'ukuri ni kintu c'inkoramutima gose. Ni gute indirimbo zirimwo ukuri kw'ijambo ry'Imana zigomba kwibagiranwa ariko hakaca haza izindi uri kuraraba indirimbo izo za kera z'amakantike na okovu n'indirimbo ziririmbwa uno munsi. Ugerageje kubishira hamwe ubona ari izihe zirimwo ukuri kw'Imana gose? Bon, hariho abahanzi b'indirimbo izi baririmba ubu nabo nyene umuntu yobashira ku ngero zishika nka 2 canke 3. Hariho abantu vy'ukuri haye wumviriza indirimbo baririmba gumva zifise urufatiro mu ijambo ry'Imana. Abaririmbyi bamwe bahi iwacu n'abaririmbyi bo muri ibi bihugu bidukikuje nk'u Rwanda, Kongo bararimba igiswahili tukabumva, abatanzania tukabumva. Urumva harimwe abantu baririmba indirimbo bahimba indirimbo zirimo ijambo ry'Imana, bumva vy'ukuri ko ari ijambo ry'Imana. Izo rero nidusanga zifise ico no kwita success, no kuvuga ngo usanga zikunzwe kuko uzumvamwo akanovera k'ijambo ry'Imana. Muri iki gihe zirahari, naho batari benshi bisunga ico mvuze, mugabo zirahari. Mugabo uravye kantike y'ikirundi na okovu zozo urumva ni indirimbo zasuzumwe zakurikiranwe, uraza kuzibona zirimwo ijambo ry'Imana, ziri mu bice bitandukanye. Uraza kubona harimo izo bavuga ngo nizo guhimbaza, nko muri kantike y'ikirundi
uza kubona bazishize mu migwi. Hari izo usanga ari izo gusenga, izo guhimbaza, izo kwirura. Urabona ko zirateguye mu buryo igihe cyose wowe urimwo utobura ururirimbo rushobora kugufasha ufatiye ku gihe wowe urimwo. Usanga hari abaririmbyi bagenzawe baciye muri ivyo bihe, kuko ubuzima bw'ivy'impwemu n'urukurikirane, ntituriho ubuzima abandi batabayeho. Hari abaryoherwa bakanezerwa bakumva bageze mu bihe byo guhimbaza, izo zirimwo. Izubu rero nazo nyene hariho abagerageza kuzishira mu migwi, mugabo uraza kubona ku kibazo mwambajije ati none mubona izoba ziteguye mu buryo bw'ijambo ry'Imana nizahe, niziteguga ubu canke nizo ziri mu bitabo vyakozwe n'abandi. Harimwo indirimbo vy'ukuri no muzikoga ubu usanga zirimwo abaririmbyi babikora neza, kandi abo babikora neza uza gusanga ari abantu bihaye umwanya wo kuba abantu b'abakunzi b'ijambo ry'Imana. Abo nibuza kumva baririmba ibintu uvyumvirije wumva ati vy'ukuri uyu muririmbyi Imana yamwihishuriye iciye mu ijambo, kandi aririmbye ukumva ko bigukora ku mutima. Haba mu za kera z'amaokovu na kantike no muzitegurwa n'abaririmbyi bubu, vy'ukuri harimwo abaririmbyi baririmba neza. Nuko ntushobora kubivuga, mugabo hari n'abandi rero bumviriza ugasanga yashimye umudiho agaca arondera amajambo yuzuzamwo, mugabo uravye urukurikirane rw'ingene yateguye indirimbo yiwe, ukumva vy'ukuri kwitoba indirimbo iramba yotuma abantu baguma bayihurumbira ngo wumva akanovera kayirimwo k'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane gusubira gutanga umuco yuko umuririmbyi kugira ngo yandike indirimbo nziza nuko aba afata umwanya wo kubana n'Imana mu ijambo ryayo. Kirahambaye iki kintu yuko umuntu we kugira ushobore kuririmbira Imana nuko udasiga inyuma ijambo Imana yatanze. Turavye nko mu gihe cyane hariho abantu baba barandika indirimbo batisunze ijambo ry'Imana. Ego uko ibihe bigenda bikurakuranwa, urasanga hariho abantu babaye bazima mu ijambo ry'Imana, mugabo ugasanga hari n'abandi bakunda kuririmba, ugasanga mu by'ukuri abo bantu bakunda kuririmba mugabo atarabakunze ijambo. Abo uko ibihe bigenda birakurakuranwa babaho ku kibazo rero ndavuga nti bariho baririmbye indirimbo vy'ukuri bisunga ijambo ry'Imana, kandi zafashije abantu benshi bico gihe. Uno munsi ziririmbwe urashobora kumva nk'ishengero canka bari mu ishengero, kuko benshi arugwaruka ukumva barashobora no gutwega ati izo n'indirimbo z'abatama za kera. Ukumva umengo kuko batazumvisemwo umudiho, imidiho imwe igezweho, bakumva umengo n'ivy'abatama, batitayeho kumva amajambo agize iyo ndirimbo. Iyo migwi ibiri y'abantu, haba muri kahise kakure, haba ubu no muri kazoza, iyo migwi ibaho y'abantu bagomba kuririmba kuko bumva kuririmba ko ari vyiza, n'abandi baririmba vy'ukuri ubona ko vy'ukuri basoma ijambo ry'Imana. Kabiri, hari ikindi kintu gikomeye muri ibi bintu. Ibi bintu gikomeye ni giki? Hari abantu bavuga bati turongorwa na mpwemu yera, mugabo kwiga ikintu cose ingene gikorwa kiri mu bintu bihambaye. Kwiga ijambo ry'Imana ni kimwe, mugabo kwiga ingene indirimbo ikorwa, inyandiko yayo birahambaye. Ni ibintu udafa gukorokeramwo uko nyene, nguko nivuga butumwa. Hari abavuga butumwa benshi usanga ashaka kumuvuga butumwa mugabo atize ijambo ry'Imana, ntarondere na metodology y'ingene iryo jambo ry'Imana rishikirizwa. N'ubu no munsi uretse abaririmbyi n'abavuga butumwa baruka arasoma ijambo ry'Imana, kiyumvira ngo uko arisomye nuko nyene agafa kuvuga uko, n'abaririmbyi nabo nyene nuko bameze. Birakeneye rero kwiga, umuntu akarondera
abamwitangiye baciye ku ishure ry'umuziki bazi ingene indirimbo zikorwa bazi ingene texte ni ukuvuga ngo urwandiko rw'iyo ndirimbo ingene urukurikirane ku buryo umuntu naho yoyifata gutya akayisoma aravye amajambo abona ati iyi ndirimbo iteguwe neza. Abaririmbyi rero benshi ivyo ntibavyisunga kandi kutavyisunga baca bagira ibintu bitaramba. Banditse ibindirimbo namwe baririmbye murumva by'ukuri ko ariko aragerageza kudufasha aho ariko aravuga yuko kugira wandika indirimbo ubwa mbere utegetswe kuba uri kuriga canke warize ijambo ry'Imana n'ivy'inkoramutima. Kwandika ijambo ry'Imana kandi ukaba warize ijambo ry'Imana. Igikurikira kwandika indirimbo si ikintu cyo gupfa gusimbirako uko ushatse. Hariho abantu babyize ingene indirimbo zandikwa, araduhanura akavuga yuko ntidupfe kubisimbira kuko nyene ahubwo tubanze dufata akanya twiga ijambo ry'Imana. Inyuma yo kwiga ijambo ry'Imana turondere n'abantu bize ijambo ry'Imana kandi bize n'umuziki badufashe mu kwandika izo ndirimbo. Nibaza by'ukuri ko ari ikintu c'inkoramutima gose. Ntituje tuvuga ngo turongorwa na mpwemu yera twasha tubikora nabi tugasanga rimwe na rimwe tuko turabeshera mpwemu yera. Nibaza ko haba harimo kubeshera mpwemu yera. Nukuri ivyo muvuze nukuri kuko hari ingene umuntu yiyumva no kuvuga ibintu by'ibigumbagumba bikadugana umuntu akavuga amajambo mugabo yumvirije ukumva si mpwemu yera ni emotion ibigumbagumba byaduganye umuntu kuko yumvise umuziki hanyuma akaririmba akaririmba mugabo ivyo aririmbye ugasanga si ijambo ry'Imana. Iki kintu rero ni c'inkoramutima gose ukumva umuntu urumva ibintu byashushe gose muri we ugaza wumva ibintu zanza mukanyavuga ukabona by'ukuri ko bidaciye mu ijambo ry'Imana. Nibaza ko iki kintu nk'abarongozi b'amashengero mwogerageza kikaba ikintu c'urufatiro gose kugira ngo indirimbo zitangwa mu ishengero canke ziririmba mu ishengero mugasuzuma neza ko ari indirimbo ziba zivuye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Murakoze icifuzo cacu carico mugabe ikibabaje nuko usanga hariho abaririmbyi n'abakora indirimbo ugasanga mu ishengero ababarongoye barashobora kutababa hagufi bikazoshika ko indirimbo irindi isohoka ikaririmbishwa abantu canke ikaririmbirwa abantu abazezwa shengero atigeze ayicisha kwa maso aza gukanguka bageze aho bategerezwa kuyiririmbira nawe nyene ubwiwe akaza gusanga umengo ibi bintu bivuzwe mu ndirimbo umengo sivyo mugabo ukuvugwa ko aba yibutse kwifuka bwakeye no kuvuga ngo ntaca gikiza abaririmbyi barashizemo ingufu zabo zose kandi ntaco batakoze hanyuma hakagera igihe bayiririmba nawe akayumva mu bandi urumva ko ntaco bugifasha. Abayumva bari mu banyeshengero harimo abantu bakuze barumva ati aba baririmbyi naho baturirimbiye ibintu birimwa ukuryoherwa mugabo si ijambo ry'Imana batubariye baraduhenze no kuvuga uko kuntu baza kubisuzuma ntaco mugaruka ngo mukize mugabo biza kubazwa bande ni abarongozi b'ishengero mbega mufise abakristo abaririmbyi b'ibintazi batazi kurobanura ngo bamenye iburyo n'ibumoso. Ni kibazo rero kubazezwa shengero bakwiye kuba hafi y'abaririmbyi hampande yo kubaha inyigisho amaformation mu buryo butandukanye kugira ngo abantu babo babantu bazima bakomeye mu vy'impwemu no mu ijambo ry'Imana. Barongozi ba pastori nibaza ko arakagohe muvuniwe birakwiye yuko indirimbo ziririmba mu mashengero yuko namwebwe muzicarira mukaraba yuko izo ndirimbo zihwanye no kuri kw'ijambo ry'Imana. Rero nibaza ko ari ikintu c'inkoramutima cane. Mwatubwiye yuko namwe mwahoze mu migwi y'abaririmbyi kandi n'ubu murabaririmbyi. Iyo muriko muraririmba ni ikihe kintu nyamukuru mvuga ati ni ntabanduka iyo muriko muraririmba?
mubuze ati ikintu ntabanduka ni giki. Ubwa mbere navuze yuko indirimbo kugira ngo isohogwe iririmbwe ishigwa habona ibanza kwandikwa. Ikintu nyamukuru rero kibanza gupfira mu rwandiko rw'indirimbo, ingene indirimbo yateguwe. Bidasuzumiwe ngaho urumva ivyo muza kubwira abantu naho mworyobora mugashiramwe umuziki muraza kumva hari gihaze. Ikintu nyamukuru rero ni ingene indirimbo yanditse, nico novuga. ndumva byo kuri ko namwe murabanditse. Ego nibaza ko turagerageza turagerageza kwandika mugabo kandi turafise abandi benshi natwebwe tugerageza gufashanya. Muraza abarundi bavuze ngo umutwe umwe ntiwigira inama. Ego ntica mu maboko yanje jenyene. Iyi ndirimbo tuyemeza ati iyi ni indirimbo nziza. Hari n'abandi banavyize ku ishure ingene indirimbo zandikwa, abo turaja hamwe, tumaze kuja hamwe indirimbo tukayemeza ati indirimbo irakwije ibisabwa n'amategeko. donc kugira indirimbo mubone yuko ikwije nuko iba yanditse ubwa mbere neza, hanyuma igaca yongera bikaboneka by'ukuri ko ari ijambo ry'Imana. Ico gihe muca muvuga ati indirimbo birakwiye yuko ishirwa mu ishengero ikaririmba. Kandi nawe uri mu mugwi kandi w'abaririmba. Ego biraryoshe gose. Ducishirize ko turirimbire n'akaririmbo nakamwe. Akaririmbo nshobora gucishamwo ko mu makantike canke ko mu ndirimbo zivuga butumwa. No, iyo ukunda gose, iyitangura kuza ukunda gose ugati iyi ndirimbo ndayikunda cyane. Aje ikibazo canyu kiragoye ngabo. Indirimbo ishobora kuza n'ingoga nuko ntinya guhava ndayiririmba nkaririmba ntagize repetition. Uririmbye utagize repetition rero nivyo vya bindi navuga bihava bitaduserukira neza imbere y'abariko baratwumviriza. Oya ntaco bazobona yuko turi kumwe n'umutumire aririmba ntaco. Je nibaza ko nta kibazo. Igihamba wavuze yuko n'indirimbo igisohotse amajambo aba ari abakomeye. Navuze yuko kuririmba ndazi kuririmba kandi ndabibayemwe umwanya munini nk'ubu ko muciye mubwira ati raba indirimbiza n'ingoga ndirimbe papa ndirimba kantike sinzi ko mukeneye iyo nateguye canke iyo ariyo yose ni sawa. Bo reka mbitane indirimbo mu ndirimbo z'amakantike. Indirimbo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereyeko. Nk'iyi ndirimbo ni indirimbo ntashobora kwibagira mu buzima. Muri za ndirimbo nakubwira nti abateguye amakantike harimo indirimbo nkora mutima, hari izo nateguye mugabo hari nzateguwe n'abandi. Mugabo iyi ndirimbo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereyeko ni indirimbo naho mba njyamye mvyutse nguma nezererwa umunsi nakiriye ku Mana Yesu. Ni indirimbo ikora ku mutima wanje cyane. Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereyeko kwari wewe Mana yanje nivyo nezererwa cane mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mporanezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha. Wow. Iraryoshe gose. Iyo ni indirimbo ntashobora kwibagira mu buzima. Gihe cyose nibutse ko Yesu yankijije yanyogeje ivyaha ntayiza indutiriyo. Bakunzi ba Brightness n'ivy'inkora mutima kwama mwibuka uwabogeje ivyaha byanyu abataravyozwa. Tasi mu pastor ngaha
ikaze azoca ababwira ubutumwa bwiza muhure n'umwami Yesu yaza ko ari inkoramutima gose hanyuma pasita turabona ururunganwe rwacu ruriko ruraruka uno munsi n'abagiye baruka muri kahise hari abo woba waragiye urafasha kugira ngo uno munsi babe bariko barafasha ishengero. Ikibazo ciza cane jewe mu bintu vyambabaje kuva ntanguye kuba umuririmbyi ni ingene abantu bafata ko mu ishengero ufa kuza kuririmbiraho ivyo ubonye utagize amasubiramwo neza ukaza wumva umuntu araje kuko avyiyumviriye kuko muri kahise kari kure gatonye umuntu yarashobora kuza mu ishengero ukumva ngo ndasavye akaririmbo kumbura ubu ntibikihari mugabo ibimvuga abakuze gatonye barabizi umuntu agasaba indirimbo canke ari abantu babiri canke batatu bagasaba ururirimbo atari korale mugabo imbere y'ukuririmbo kumva bavuze ngo murumviriza amajambo ntimwumviriza amajwi gaca wumva ivyo bintu ntivyumvikana urinze usaba guhagarara imbere y'abandi nk'umuririmbyi ukwiye kuba ivyo vyose bigize uburirimbyi urekurira abantu ngo bavyumvirize kuko nimba ugomba kuva ko bumva amajambo abavuga butumwa niho baba biteguye guhava bavuga amajambo mugabo wewe uhagaze nk'umuririmbyi ukwiye kuririmba abantu bakumviriza indirimbo ingene ikoze bakumviriza amajwi yose uko akurikirana bakumviriza n'abayaririmba ko bayafise igihe utagomba kugora ishengero canke ngo uburiyerekana ndongereka kwigira umuririmbyi utariwe jewe rero mvuga ngo ku kibazo mumbajije hari umubabaro nagize aho usanga mu rusengero umengo ni kuburiro ry'abantu bose bagomba ivyo bagize mugabo mu ishengero hakwiye kuba urutonde umuririmbyi arinze avuga ati ngiye kuririmba ntibibe ibintu umuntu yisutsemwo ntibibe ibintu utahaye umwanya ntibibe ibintu utateguye ku buryo umuntu yoba yaje mu rusengero yarigeze kuba umuririmbyi agenda yemeje atujya ni umuririmbyi ugomba kuba umuvugabutumwa genda wiga ijambo ry'Imana uje muri école biblique canke uje muri formation z'ivugabutumwa hanyuma uvuga ubutumwa ukoresheje amajambo mugabo ugomba kuba umuririmbyi naho ja ku ishuri ry'umuziki wiga amajwi wiga urutonde rw'ingena amajwi ameze abantu bavyize bagushire ku murongo utarabitora rero reka kuza kugora abantu mu rusengero jewe byarambabaje kuva muri kahise kandi n'ubu birambabaza nico catumye ico nakoze natanguye kuja kugira formation nanje nagize formation yo kwiga kuririmba ku baririmbyi bavyize ku mashure hariho nk'abaririmbyi bazwi cane nk'uwitwa Nikiza David bajya n'abantu bari barize umuziki mu rugero rudasanzwe kandi yari umwana w'umupasteur urumva yarazi indirimbo neza hari mu gihe caba Apollinaire waruhaye Apollinaire ujya muri himbaza Apollinaire Habonimana n'umuririmbyi yarutse vuba ahabona avuze nabi imbere yiwe Habonimana Apollinaire yarutse vuba nawe abamwigishije uza gusanga arabandi Apollinaire nawe yaratanze amaformation atandukanye kandi n'uburirimbyi n'ubunyene yubashwe kandi nawe nyene yaraciye mu ishuri ariga neza cyane nico nagomba gushikako abaririmbyi nkabo navuze hariho uwitwa Sananikiye Justin yarashinze n'ishengero ryitwa nde singibutse neza mugabo umengo yitwa Siloam ndavyibutse Igitega yarashinze n'amashure yo kwigisha umuziki yari umuntu azi umuziki kandi yawize abo bose rero bari mu bantu twagiye twumviriza akatwereka ingene abantu baririmba utaronse umwanya wo kuja ku ishuri mugabo karonka waciye ku ishuri bimwe namye mvuga arashobora kuguhereka ingene uririmba utagize amakosa mu byo uri kurakora
abo bose muvuze rero yaba Nikiza yaba Justin yaba Habonimana Apollinaire n'abandi basanzwe bari barize umuziki n'ubu twebwe tubaha ikibanza ko ari abantu bo kumvirizwa bakumvirizwa bikenewe mbere abantu bakabatumira abafise amashengero bakarondera abigisha babizi kugira ngo bareke gusigara inyuma kandi hariho abantu bafise izo mpano kandi bavyigiye bavyize ku ishuri ry'umuziki. Izo mvo rero zatumye bimba ku mutima aho nagiriye formation nkagira ivyo menye natanguje formation nanje yo kwigisha abantu kuririmba aha mu Kigobe mu mashengero yo muri Nord canke mu buraruko bw'igisagara abanzi barabizi yuko nafashije abaririmbyi batari bakenya ku muziki. Twaragizirishije formation y'umuziki turaronka abigisha barafasha mu ishengero iwacu turaronka abantu bari ku rugezo kanaka turabisangiza abo mu mashengero atuzengutse canke duhereranye tutaravye ngo naba Emmanuel mugabo dufise ishaka ry'uko ishengero rya Kristo ririmbwamwo umuziki muzima abantu binjira bakaruhuka kuko vy'ukuri bahaye baririmbirwa n'abavyize. Twararoye aho muri Bujumbura ahantu bita mu Kinyovu mu Rushubi turagirisha ya formation ako karere kose mvuze ugiye kumviriza abaririmbyi baho bo gutangaza utiyumviriye ngo nabo mu misozi barashobora kugukorera ibitangaza kuko bashoboye kumviriza abigisha bakerekwa ivyitondegwa mu ndirimbo vy'ukuri bari ku rugezo rwiza. Nciye ngaruka rero aho ndi umurongozi mu Kigobe singomba kugira publicité ngo nimuze mugabo uhicishije nko ku munsi wa Mungu ukaza kumera nk'uyumvira ati none uyu mutama ivyo hayavuga nivyo turagerageza kugira ngo abandirimbyi babe bagira indero babe discipline bahagaze imbere y'abantu urabona ko ari abantu bigishijwe kandi mu byo twabigishije n'ukutarenza abantu gwamo ivyuma barabimetriza canke bakabiha urugezo ku buryo wumva ibiriko biravugwa ivyari byo ivyo rero turabishima kandi n'ubu dukomeza gusaba Imana ngo iduhihishurirwa ryo kugira ngo abaririmbyi turiho tutakihari basigarane ubwitonzi bw'igikorwa citwa umuririmbyi uburirimbyi burimwe umuziki ingene butegerezwa gukora nk'igikoresho civuga butumwa mu ishengero. Ni iby'inkoramutima cyane turumva ko imbere yuko baza kuririmba baraciye mu ishuri barigisha ingene umuziki ukora so turi kumwe gusa aratubwiye n'abandi ba Nikiza atubwira na ba Apollinaire muramuza abatari bake benshi barakunda n'indirimbo ziwe babona ari kararimba bibaza ati yagiye ahantu arandika hanyuma arakubita oyaye yaraciye mu ishuri ariga arandika hano bamenyesha yuko na Brightness isanzwe ifise ishure ry'abanditsi n'abarongora mu mashengero barabigisha ingene bashobora kwandika indirimbo n'ingene bandika indirimbo zirimo ubutumwa bwiza kandi igashobora kuba n'indirimbo y'ishengero donc ishobora kuririmba mu ishengero ryose. Numva twoca tunabatumira bakaza mu ishuri bakiga bakunzi bacu kuririmba sukumva ibigumbagumba byaje ukaja umva ati noca ndirimba indirimba atiraje ati ngivyo oyaye birasaba kuja mu ishuri ukiga kandi ukigishwa hanyuma yavuze n'ikindi kintu c'inkoramutima kuja kuri discipline ibintu ntibipfa uko bikozwe birategurwa mukabishira ku murongo ku buryo n'abariko barabakurikirana bumva ro message muga rero uje kuririmba ngo mwumviriza amajambo gusa aho uzocuja muri theology wige bakwigisha ingene bashobora kuvuga ubutumwa bwiza hanyuma ugende uvuga ubutumwa bwiza muga ivy'indirimbo birategurwa kandi bikaba byanditswe neza ugahabahinga bakagufasha kuraba n'ibyo uri kurandika ko ari byo kandi bihwanye no kuri kwijambo ry'Imana hanyuma iyo ndirimbo ikaza ikaririmba ikindi numva no kongerako iyo tuba turaririmba ntidutumbere twebwe ko tuboneka
turirimba indirimbo z'ijambo ry'Imana rero dushaka iyo Mana ibiri kiravugwa aba ariyo abantu babona hanyuma abantu baze bikubita imbere y'iyo ndirimbo kuko iriko ivuga ijambo ry'Imana nk'abantu rero tubona iki gisata c'abaririmbyi mwagikoreyemwo ni iki muhanura ugwaruka rwa kino gihe ugwaruka rwa kino gihe turarukunda kandi mu by'ukuri Bibiliya ivuga ko ari abantu bafise inkomezi ikibazo sibo cyane jewe n'ubu ivyo maze kuraba nuko ugwaruka abazezwa shengero cyane cyane abashinzwe igisata c'ugwaruka bakwiye kuba maso bakwiye kuba abantu bakuze bakamenya ko nta muntu akura atabaye ugwaruka bajya n'abantu bategurwa hanyuma ico ugomba kuzobabonamwo ejo haza kiba cavuye mu wabateguye ntiduhanura rero cyane ugwaruka mugabo turahanura abarongozi b'ugwaruka ubwa mbere bababe hagufi hari aho bababonana intege nke ukazibona bariko barabacafuza babatuka jewe birambabaza mbere abandi hari naho barenga karimbi bakavuga ngo ugwaruka ntirukizwa nca numva mbabaye kuko nanje nakijijwe ndugwaruka ibinzi nagiye ndabihabwa nabankuriye abo nagenda ndigira ko mugaba bambaye hagufi ndabibashimira je rero nasaba barongoye ugwaruka ubwa mbere bakunda ugwaruka mu ntege nke zabo nta ukura atabaye umwana ingene bagomba kuzoshika kuba abantu b'abagabo barakuzwa bagahanurwa umuntu ameze nk'uwutiriganye ntiwiyumvire ngo uce ufatira ibintu muri rusangi ngo generalize ngo gwaruka ntirukizwe je iryo jambo rirambabaza cyane no kubwira ko jewe ndoye mu ishengero ritagiramwe ugwaruka noca nsohoka ngataha kuko nkorera mu gwaruka ndumugenzi w'ugwaruka ndakunda ugwaruka kuko ejo hazoza hivuga butumwa mu buryo bw'ijambo hivuga butumwa mu ndirimbo hibikorwa bitandukanye mu ishengero twebwe tubibona mu gwaruka rero ico duhanura ugwaruka nuko ubwa mbere go kumviriza abarukurira bakemera guhanurwa kuko urazi emotion hari aho zigomba kubagira abantu bakomeye mugabo batarinze guca muri za ntambuko za etape twavuga ico twohanura ugwaruka rero nuko gwemera kuregwa hanyuma rukaraba barurera ko boba baburubereye ivyitegererezo hanyuma nago rukagera ikirenge mu cabo barukurira ibintu vy'ugwaruka kwigumura ngo jewe ndi umuntu akomeye hariho ivyonzi ntavyo ushobora kumenya utabanje kuvyumviriza kubakwitangiye nuko ibintu bimeze nico nohanura abarongora ugwaruka ngahanura n'ugwaruka ubwago kugira ngo umuntu agomba kugira ico azovamwo yumvirize abamurongoye nivy'inkoramutima cyane aratanze impanuro si kugwaruka gusa ariko kandi namwe bw'abarongozi mwibuke departement y'ugwaruka ni karahara mu ruganda ntibacura kuko niyo iheza ikasubira muri ivyo bibanza muba murimo uko ukurunganwe rugenda rurakuranwa niko Imana igenda irakoresha abatandukanye ni giki wohanura abaririmbyi ba kino gihe nabo abaririmbyi ba kino gihe harabariko barabikora neza twebwe turumviriza abakozi b'Imana Imana ikoresha mu gisata cyo gucuraranga kuririmba kuko turavyumva abandi turagenda mu mashengero yabo tukabumviriza ukabona tujya mu ntarafise kazoza yarafise kazoza ico tubahanura rero nuko ubwa mbere hampande yuko arugwaruka hari amajambo Petro yanditse mu cete ciwe ca kabiri aho avuga ngo ingeso zanyu zimere uko bibereye abera nukuvuga ko Imana iragomba yuko abantu bagomba kuba abakozi b'Imana cyane cyane mvuge kugwaruka ko arigo umbajije canke uvuze ngo duhanure ingeso z'umuntu
zivuga ubutumwa zikoma induru kuruta amajambo tuvugira mu rusengero canke indirimbo turirimbira mu rusengero. Nohanura ugwaruka kugenda uko bibereye abera, ingeso zabo zibe ingeso zitagira ko umugayo, kuko naho woririmba ijwi nk'iry'umumarayika mugabo baca bakuraba bakagushushanya n'ubuzima bwawe bw'ingene ubana n'abandi canke ingene ubaho aho ugeze hose. Abari ku ishure babarabira ubuzima bwabo ku ishure, kugwaruka rwinshi usanga rukiri ku ntebe y'ishure, hama bakarubona ruri hariya muhira mu bavyeyi. Uwo muririmbyi ubwo gwaruka rugomba kuba umukozi w'Imana mugabo ingeso ziwe zidafadika, uyo abasa n'uri karidigadiga ntashobora gushika kure. bagabanye iby'ubusitare rero. Uvuze iby'ubusitare uvuze iby'ubusitare bica bizirana n'ibintu by'inyambaro. Aya mu bisanzwe inyambaro zose zirabaho mugabo umuntu w'Imana akwiye kutaba ufise ingene arenze urugero kubikenewe. Igihe cose uravye amajambo Paulo yavuze hariya mu Bifilipi hariya mu gice ca 4 uraza kubona ariko aravuga ko hariho ibintu bibereye kurunganwe n'urugero kanaka. Hari ibintu vyitwa ivy'urufasoni, ibintu bishimwa, ibintu abantu bavuga batujya muntu yambaye neza. Ibi ndabigereranya no mu buzima busanzwe. Burya mu manza urabona abantu iyo biteguriye urubanza barambara neza. Dufati ubugeni nk'akarorero, wohitana umuntu yambaye kurya k'umusitare nyene ukamuha icicaro citeka hajya imbere naho yoba ari nyene urubanza nubona ko urwo rubanza basa n'urutesheje agaciro. Hari ibintu bibereye, ivyo bibereye rero nimba bishobora kuba mu manza, mu ngoro y'Imana rero ho hakwiye kuba ibibereye kurusha. Ni bande barabi bibereye nabakurira abandi, abarongozi b'ishengero, barya abantu b'abavyeyi mu ishengero bavuga bati ugwaruka rwacu rukwiye kuba rufise indero y'urufasoni. Ivyo nivyo tuvuga rero tugwaruka rukwiye kuba umuntu bita umupfasoni, umusore w'umupfasoni, umwigeme w'umupfasoni, umuntu afise indero runtu. Uwo niwe Imana igomba gukoresha ijwi ryiwe rigashikira abantu benshi kandi rigashika kure. Yego. Bakunze muri ko muradukurikirana murumva by'ukuri ko nivy'inkoramutima arahanuye abaririmbye ko n'igihe muba muri ko muraririmba birakwiye yuko haba nihinduka ryo mu mutima, ariko iryo hinduka ryo mu mutima rikagaragara n'inyuma bikabona yuko hari igikorwa kidasanzwe Imana iriko irakora mu mitima yanyu, kugeza yaho muheza mugaza imbere yacu mukaririmba indirimbo. Ivy'ubusitare n'ibiki mureke Imana ibarishigwa hejuru, twebwe ducishwe bugufi, ariko Imana ishigwe hejuru mu mitima yacu ndetse no mu buzima bwacu bwa misi yose. Imana ishigwe hejuru. Turabashimiye cyane muti. Nitwe tubashimiye. Nta kandi kajambo mumva mushobora ku akajambo numva novuga kubijanye n'iki kiganiro tugize nk'umuzezwa shengero, mfise ishengero ndongoye kandi nkaba n'umuririmbyi, kandi bisi mpaye ndabihagarika kuba hagufi y'abaririmbyi no gushigikira abaririmbyi. Nagomba gusaba abazezwa shengero bariko baratwumva bumviriza kino kiganiro bakora igikorwa co gukurikirana ugwaruka, kuko ni shengero tuzosigira inkoni, bakaba barongozi kandi nabo bazoba barongoza ari uko bateguwe muri ico gikorwa. Hari analize canke isuzuma nagiye ndagira, abantu bose bitwa ba Pasteur benshi uza gusanga barabaye abaririmbyi. Uwo n'umugwi usanga abantu benshi bacamwo kugira ngo bashikire kuba abazezwa shengero. Babe hagufi rero yiyo nzira igomba gushikana abantu ku kintu gikomeye. Hanyuma tuvuze kubijanye n'ugwaruka nago no basaba kugira ngo abantu baciye bugufi bumvira ababarongoye aribo barongozi babo. Hari
abantu usanga bagomba kubura urufasoni kandi bitwa abantu b'Imana, nk'umurongozi abwiye umuntu ati ivyo uri kuragira si vyiza, agaca yigumura, dufate ko ari umumizishe ahandi ahaca agakwego akarongo, ukazibona umumizishe yaciye yigumura ngo rero ko uri kurantegeka ibi ngo nuzo bivuze, ukazibona arigiriye gaca yigira ngo agasiga bitanye uri karamuhanura amubujije ibidakenewe mu ishengero. Nagomba kubwira ubwo gwaruka ko iyo nyifato atari y'abakozi b'Imana, iyo ni inyifato atari n'iy'umupagani yiyubashe, kuko hariho abapagani bafise indero runtu adashobora gushira isoni umuntu amukurira ivyo ariko aramuhanura. Ntushobora kuba ico utagizwe, ntushobora gushikaho abagukuriye batagushikanye. Ugwaruka rero gwumvirize abatama, kuko burya barafise ivyo bakoze mu myaka y'ubusore bwabo, nk'ivyo baba biyumvira ko bazi, mugabo n'abarongozi babo barabiciyemwo muri kahise. Gutyo rero bakorane, abatama batahure ugwaruka nago rutahura ababakurira. Ivyo birashobora kudufasha kubaka umubiri wa Kristo ari ryo shengero, na cane cane muri iki gisata c'ihimbazamana. Abantu iyo baje basange iyo migwi ibiri ikorana neza, izina ry'Imana rirashobora gushirwa hejuru nk'uko bikwiriye. Imana yacu iragahabwa icubahiro, twizigire ko Imana izokoresha iyi migwi yose ku nyungu y'igikorwa c'Imana. Ni igiki mushobora gushikiriza abakunzi ba Brightness Burundi? Ico tubashikirije nuko bokomeza gusengera ishengero ry'Imana. Ishengero ririko riratakaranga, ugasanga abantu bashobora gushushanya ishengero n'abandi bantu bo hanze, mugabo bifatiye ku kugene abari muri ryo bitwara. Turipfuza ko abantu b'Imana bo kwitwara nk'abantu bitandukanije n'abandi bantu bo mu isi, kuko ishengero n'abantu bahamagawe kugira ngo babe umuco hagati y'umwijima. Ivyo vyose tuvuze bishobora gukorerwa mu ngoro y'Imana, bikorwe n'abantu bafise ukwera, bafise ukwerekana Imana vy'ukuri, kandi kanatsinda turi mu bihe vyerekana yuko ishengero ry'Imana tutazoguma muri ibi turimwo. Burakeye aho tugomba kuzogenda kubana n'umwami wacu Yesu Kristo mu gihugu cyo mw'ijuru. Amen. Arakaza umwami Yesu. Ego, turabashimiye bakunzi ba Brightness Burundi. Nkuko muvyumvise twari twarose umutumire adasanzwe, yari BARAKAMFITIYE Léopold, umurongozi w'ishengero rya Emmanuel mu Kigobe aho bita kwa Johnson, hamwe na Gerard Sabumuremyi. Nkuko ndabashikiriza ikiganiro ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'amahoro biva kuri mpwemu yera bibandanye gushiramira imitima yanyu mwese, naho butaha. Dusubiza amaso inyuma tubona ibihe vya kahise, biduhe kukwizera mukiza, maze twame